bantu b'Imana, ejo Imana niyakugirira ubuntu ikaguha icubahiro, ikaguha ubutunzi, ikaguha no gukomera, uze wirinde. Uze wirinde. Wirinde gusuzugura abo muri kumwe, wirinde gusuzugura ababanyi bawe, wirinde gusuzugura abantu, kuko amahirwe ntazira umunsi umwe, kuko ejo huyo uri kurasuzugura Imana yahagize ibanga ntahuzi. Umunsi umwe bizokubana ikibazo ugiye gusaba uwo wimye. Jesus is Lord. Ugiye gusaba ijambo uwaciye mu maso umunsi umwe nawe ari karakurondera. Actually, oh my God. Hari abantu muhura wibuka amanyama yabo ya kera, wibuka agasuzuguro basuzugura abantu, wibuka ingane barenganya abantu, bishimiye ubutunzi, bishimiye ibyubahiro. Uno munsi atagishobora no kuriha bisi y'amajana 4. Hariho n'abandi bitwara neza bagasangira n'abandi, bakaremesha abandi, bakavuga ati muhumure nta ngorane, nanje nubwo meze gutya n'ubuntu Imana yangiriye. Uno munsi arengana ahantu bose bakamuhamagara nta cyubahiro kimuvako, nubwo atakiri muri ya ntebe. Baramubona bakavuga tujya mutamira tugiriye neza, bakamukatisha, bakamubaza icyo afata, ako gateka hakagendera. Gira neza ukibishoboye. Ureka ndakubwire ngo iyo mpahazwa, iyo nzira karengane, uwo mworo uri kuratoteza, haleluya, nahino adashobora kuronka uwo murenganura, ari kumenya hariho sentare yo mu ijuru, haleluya. Dufise umucamanza mukuru yitwa Imana kabisa. Akenshi hatangura ntaco bitwaye, ariko hahereza sinamenye. Iyo baravuga ngo ntaco bitwaye, muga amaherezo yavyo ni sinamenye.